Okay, turabona mu kigihe nshuti namwe bagenzi namwe bakunzi ba Ashali TV mudahengeshanya kubandanya mudushigikira mu biganiro byinshi tubashikiriza kuri no channel yacu Ashali TV. Abantu benshi mu micungararo barakunze kwiyumvira yuko iterambere ari ikintu kigoye cyane kugishikako, ariko iterambere ni ikintu cyoroshe cyane mu gihe wewe ukurikiza impanuro zimwe uhabwa n'abantu bagukuriye mu bwenge. Rero mu nyigisho nyinshi twakurikiranye twavuze duti iyi nyigisho nubwo tuyisomye reka tuyishikirize n'abandi bantu batashoboye kugira ayo mahirwe yo gusoma izo nyigisho. Tuvuga dutereka rero tuzisangize twese. Uyu munsi rero mu kiganiro cy'uno munsi muri twigishe twongere twigishanye, twifungije kukwigisha ibintu 10 canke ingeso 10 wewe zizogufasha gushika ku iterambere rirama mu gihe wazifashe nkakama, mu gihe wewe wazitayeho ukavuga batireka nje muri action, wewe uzoshika ku iterambere rirama. Uzoreka gushika ku iterambere jana kujana mugabo uzoshika ku iterambere 20% kuri ubwo rero reka ndakwibuse wewe utari bwagire subscribe kuri channel yacu, noneho yikore kugira ngo uzoze uraronka notification bura uko dushize ko video nshasha, kuko ivyo biragufasha cyane wewe aho uri. Kuri ubwo rero gumana na jewe kuri microphone Alibni Daudi, inyuma yanje hari Muleno ariwe the light. Kuri ubwo rero wowe gumana na jewe hama ndagushikirize ivyo bintu 10 bizotuma wewe ushika ku iterambere rirama. Okay, turasubira rero kandi kubaramusa nshuti namwe bagenzi ba Ashali TV. Reka rero ubu rero tubabwire za ngeso 10 bya bintu 10 byo tuma wowe wirinda navyo bimuka bikora kugira ngo ushike ku iterambere rirama. Icyambere rero abantu benshi bakunze kucirengagiza gose cyane. Buriya hariya akuryama kare ni kimwe mu bintu bituma umuntu agira iterambere rikomeye muri we, habe ku magara yiwe habe no ku buryo bituma shika ku iterambere rirama, kuko urazi ibintu byose biva bikagera n'amagara. Kuba ufise amagara nibwo butunzi bwa mbere bukomeye cyane wewe uri kuranyiziriza. Kuri ubwo rero urumva yuko icyambere no kuba uri umuntu uryama kare, kora imigambi yawe yose ku mutaga, rangura ibintu byawe byose, ariko mugabo akanya ko mwijoro nakanya ko kuruhuka, Ikigira rero kabiri naco n'ikindi, buriya no kuvyuka kare murumva yuko ari ibintu bibiri bigenda bisa. Uryama kare hamuka ukavyuka kare, kuko kuvyuka kare we bizogufasha wewe uri umusenzi, bizogufasha kuronka akanya ko gusenga, bizogufasha kandi kuronka akanya nk'imbo umuntu usoma ibitabo, bizogufasha kuko ufite akanya gakwiye muri kada kanya ko mu gitondo kugira ngo buce neza uzofisa akanya ko gukora udukorwa twinshi dutandukanye. We nk'imbo umuntu ukunda gukora gym, ukunda kugira arashima y'umubiri, urumva yuko uzofita akanya kisanzuye. Deja wowe uzobutandukanye na wa muntu twavuga yuko abyuka saa 2 saa 3, kuko wowe uzoba wihaye akanya. Hariho n'ibindi vyigwa twakurikiranye batubwira yuko kariya kayaga ko mu gitondo buriya n'umuti. Kajya kayaga ko mu gitondo no kuvuga kuva saa 11 gushika 6 kajya kayaga bavuga yuko gafite akamaro kenshi cyane ku mubiri w'umuntu. Kuri ubwo rero murumva yuko atari ikintu cyo gufyinatira. Cyambere kuryama kare, kigira kabiri kuvyuka kare. Ikigira gatatu nari nakivuze cyari kiri muri utwo nyene. Urumva wewe niwimenyereze cyane gusoma ibitabo. Ubu tugeze muri yasi novuga yuko ni ya monde competitive, no kuvuga ni ya monde abantu turi mu mahiganwa adasanzwe. Rero hariya hariho twokwita umumenyi yavuze yuko buriya iyo ushaka kunyegeza umuntu ubumenyi, umuntu ushaka kumunyegeza ubumenyi bushire mu bitabo. Buriya hari ibitabo birabisi ibintu byinshi bitandukanye. Ubu rero mu isi tugezemo ni isi twovuga yuko
ni isi y'iterambere. Ubu bitabo ntibiri ngaha gusa, habasoma gusa muri internet, Google, ahantu amasite web, harimo ibintu byo gusoma bishobora kugufasha wewe ahantu hariho hose uri. Kuri ubwo rero gerageza rero kuba uri umuntu usoma ibitabo, usoma udukuru tumwe tumwe kugira ngo cerveau ibandanye gukora. Ikigira kane urumva yuko turacyari muri ka kanyene ko mu gitondo, kugira imyitozo cyangwa kugira arashima y'umubiri, entraînement z'umubiri, byose ibyo bintu byose biri mu bintu bituma umuntu agira amagara meza agashika ku iterambere rema. Kuko udafite amagara meza iterambere biragora gushikako, kuko uzokwama uri muri babandi bamwe bakunze kugwaragurika, bantu twovuga yuko bakunze misi yose n'abantu usanga amagara yabo ari magoyagi. Rero iyo ufite amagara meza bituma ukora imirimo yawe ku murongo atakintu na kimwe kiguciriyemo. Kuri ubwo rero ikigira kandi wewe ni wige kuza uragira entraînement mu gitondo, uterura intuzega, tumwe muri bantu usanga bafite ubunebwe bwo kugira imyitozo entraînement. Gira entraînement nubwo uri mu cyumba cyawe, nubwo hari hose uri, gira abdominaux, gira utuntu twose dutuma wowe umubiri wawe donc amaraso atembera neza mu mubiri. Ntube muri bantu usanga misi yose makakagira igitambi, kubera ko kugira igitambi urumva ibintu byinshi bigiye kononekara cyane. Reka rero turabe ikindi kigira gatanu. Wowe uri kuranyumviriza ni wige kugira urutonde rw'ibikorwa byawe, cyo twokwita programme y'akazi. Aho tugenda aza kuvyuka mu gitondo, mbyuka 5h, hama nkarabe mu maso, ngiye gukara mu maso, nsome igitabo gatoya, hama ngiye gusoma igitabo gatoya, hama ngira amazowezi. Biravana n'ukuntu wewe uriko uriko urategura, wateguye programme yawe. Bati jewe 6h30 nzongeye kwishure, cyangwa 6h30 nzongeye ku kazi, cyangwa 2:00, uko ugapanga programme yawe neza gushika ku mugoroba. Ukavuga ati jewe ku mwanya nzoba nduhuse, nzoba ngiye kuryama, nimba ari 2:00, nimba ari 3:00, nimba ari 4:00, nzoba ngiye kuruhuka. Kuri ubwo rero we ni waba muri abo bantu bakora ibintu nk'enivyo, wowe uzoshika ku iterambere riramo. Ikigira gatandatu rero ni giki? Hari abantu benshi usanga barafite imigambi myinshi mu mutwe, ariko mugabe iyo migambi yabo ikabafa ko imfagusa, bivanye n'iki kujya kuntu kugira umugambi mugabo ukawureka. Ati ntawo noshobora, ntawo nogira gute. Oya, ahubwo umugambi umaze kuwugira ukawutegura, ukavuga bati jewe umunsi runaka, nimba ari mercredi, jeudi, ntegerezwa gukora uwo mugambi. Ntuze wigere usibiza uwo mugambi, ahubwo ukore, kuko umaze kuwusibiza hazoza ibindi bintu byinshi bigupeteba bizotuma wa mugambi wawe utawushikako. Ugaca usanga rero wewe uri muri babandi twavuga yuko bariko baracererwa gushika ku iterambere rirama. Kuri ubwo rero reka ndakubwire kandi ikindi kigira ndwi, kugira icyumviro cyawe, ni ukuvuga icyashaka gusa n'iki kigira gatandatu. Iyo ufise icyumviro cyawe, wige ukuntu ushobora kuzura gicako buri mwanya. Ushobora kugira icyumviro ati ngomba kugura umuduga. Icyo cyumviro kikimara gusa kuza, wewe ni wiyumvire ukuntu uzozura gicako buri mwanya. Ntugende ugite muri pubere ngo kigumeyo uzoze kucibuka heze 3 semaines cyangwa ukwezi kuzima. Oya, ahubwo ni wigukunyene uzura gicako mwanya ku mwanya wiyumvira ni gute nshobora gushika kuri iki kintu cyo kugura umuduga. Kuri ubwo niki kizogufasha gushika hehe mu iterambere riramo. Ubugira 8 ukwiyemera. Kwiyemera rero no kuvuga yuko wowe ni wiyemera icyo urico. Jewe ndi umukinyi w'umupira. Je kuba ari umukinyi w'umupira, ndashoboye gukora ibintu bikomeye cyane, kandi ndashoboye kwinjirira mu kibuga nkatsinda igitsindo,
je ndi umumekanisiye ndashoboye gukora umuduga nkawuha garanti y'amezi 5 utarapfa, ndashoboye gukora ikintu runaka nkagiha garanti ndende. Kuri ubwo kwiyemera niyo ntango yawe yo kuba umuntu ukomeye cyane kandi umuntu wo gushika ku iterambere riramo. Ikigira 9 no kuvuga yuko kwihihangiro, no kuvuga yuko kwitanga mu kintu cyaricyo cyose, kuko hariho utugeragezo dukunze kugira abantu benshi, ugasanga uri mu kintu mugabo kubera ko utari kuraronka icyo twokwita gasabune cyangwa utari kuraronka gasoda, mugabo ukumva umenga uracitse intege, ntacyo ndiko ndaronka. Oya, ahubwo bandanya kugwana, bandanya kwitanga, bandanya gushiramo ingufu nyinshi kugira ngo ushike ku kintu wowe wifuza kugerako. Ntuzucike intege mu kintu, ahubwo weba mu bantu bitanga kandi batiziganya. Ikigira rero 10 arico cyanyuma tugiye kurangiririza ko ikiganiro cyacu arico cuno munsi. Fasha abandi, ntube muri ba bantu twokwita aba homme polygoriste. Homme polygoriste ni ba bantu twokwita abantu bito satuntu twanje, ba mu bantu bafasha abandi bantu, kubera ko gufasha bitanga umugisha, gutanga bitanga umugisha. Wewe ni waba rero muri abo bantu satuntu twanje by'ivyanje n'ivy'iwanje, aho umuntu usanga araza umwuga mugabo muri we ntiyumvira yuko ashobora kwigisha undi muntu, muri we abona umenga ndamwigishije undi muntu ashobora guca atera imbere kunzumza. Or que c'est faux. Ahubwo kumwigisha wewe biri muri bimwe 10 twakubwira bizotubishika ku iterambere riramo. Muga mu gihe wewe uri muntu satuntu twanje wamera ko ukamushaka hande abandi bantu ubahonyore ko kugira ngo ujabuke, wewe urozorinda ufata iterambere ushitseko, uzokwamira muri ba bandi baguma muri kakantu nyene uko ataterambere bashikako. Rero nimba wifuza gushika ku iterambere rirama, fasha abandi. Niwafasha abandi nawe uzoshika ku iterambere rirama. Kuri ubwo rero turabashimiye mwese mwariko muradukurikirana hano kuri Ashali TV. Twongera kandi tubasaba kandi yuko iki kiganiro ntucigumize ko wewe nyene, ahubwo gihereze n'abandi kugira ngo babandanye batera imbere mu nyigisho tubahereza. Kuri ubwo rero reka ndamuswe kandi ndakwibuse wowe utagiragire subscribe kuri channel yacu, yikore nonaha kugira ngo uzozura wa mbere mukuronka video zacu. Hanyuma nkimba ari cyumviro ufise umva ushoboye kuduterera, please turagusavye utwandikire ngaho muri comment kugira ngo dushobore kwisoma mu biganiro bikurikira, tuzoshobore kuyikorera ko iyo comment yawe. Kuri ubwo rero kuri microphone yari jewe Ali Ibn Daud, behind the camera ni Lighty. Kuri ubwo rero murakoze cyane, Imana ibazigame. Ciao ciao, bye bye.